Auprès de notre Sauveur, il y a la hafi y'umwami mucunguzi wacu hari umunezero, hafi yiwe hari umunezero, hafi y'umwami wacu hari umunezero iyo abanyabyaha bihanye. M'écoute. Oh, bugingo niwumve. Prends courage. Ntugire inkomezi. Choisis Jésus. Hitamwo umwami Yesu. Il t'aime. Aragukunda. Il a porté tous mes péchés. Yikoreye ibyanjye byaha byose. Que je sois un enfant de Dieu. Kugira ngo nshobore kuba umwana w'Imana yuzuye. Jésus a des pensées de paix. Umwami Yesu dufite kw'ibyumviro by'amahoro, turahiriwe. Marchons en sa main. Tugendera mu kiganza ciwe, mu nzira ija mu ijuru, dutera imbere mu nzira y'intsinzi. Nous allons de l'avant. Tutera tuje imbere. Car avec notre Seigneur, c'est la joie. Kuko kumwe n'umwami wacu ni umunezero. Hari umunezero. Hari umunezero. Avec notre Seigneur. Hamwe n'umwami wacu hari umunezero. Quand des pécheurs se répandent. Iyo abanyabyaha bihanye. Nous nous réjouissons. Turanezerwa. Il a tout accompli pour nous. Yaramaze gusohora byose ku bwacu, yarabisohoje. Oh bugingo nunezerwe. Prends courage. Nushikame. Choisis Jésus. Hitamwo umwami Yesu. Il t'aime. Aragukunda. Sur la croix. Kumusaraba. Il a porté tout. Yikoreye ibyanjye byaha byose. Pour que je puisse devenir kugira ngo nshobore kuba umwana w'Imana anezerewe. Ego. Jésus a des pensées de paix. Afise ibyumviro by'amahoro. Sous sa protection. Ndi munsi y'uburinzi bwiwe. Ndagenda. Allant de l'avant. Toujours allant de l'avant, frère. Kwanje gufashwe n'ukuboko bwiwe. Ngatera imbere mu nzira y'intsinzi. Tugatera imbere. Avec notre Seigneur. Hamwe n'umwami wacu. Auprès de notre Seigneur, il y a la joie. Hamwe n'umwami wacu, hamwe n'umwami wacu dufise umunezero. Il y a de la joie. Hari umunezero. Auprès de notre Seigneur. Hamwe n'umwami wacu. De la joie. Dufise umunezero. Quand des pécheurs se répandent. Iyo abanyabyaha bihanye. Il a tout accompli. Yarasohoje byose. Byose yabishohoje. Igorogota. Alléluia. Alléluia. Sur la croix à Golgotha. Igorogota. Il a acquis pour nous le salut. Yaduhaye agakiza. Oh. Viens, âme. Nuze wa bugingo. Prends courage. Nushikame. Choisis Jésus. Toranya Yesu.
Il fait tout bien pour toi. akora ibintu byose neza ku bwawe. Il a effacé tous mes péchés ibyaha byanje byose pour que nous devenions kugira ngo des enfants de Dieu ducike abana b'Imana joyeux. banezerewe. Jésus a des pensées de paix. Umwami Yesu afite ibyiyumviro by'amahoro. Turi munsi y'uburinzi bwiwe, dans sa main, tugenda turi mu kiganza ciwe mu nzira nziza itwara mu ijuru. toujours allant de l'avant avec de nouvelles forces. byose tutera imbere dufite inkomezi zisha mu nzira y'intsinzi hamwe n'umwami turatera imbere kuko kumwe n'umwami Yesu il y a la joie. hari umunezero. Il y a la joie. hari umunezero. Il y a la joie. hari umunezero kuko auprès de notre Sauveur kumwe n'umwami Yesu hari umunezero. quand des pécheurs se répandent. abanyabyaha bihanye. C'est l'une des prédications les plus difficiles. imwe mu butumwa bwiza bugoye. Je me dis que nous ne voulons pas sauter une prédication, mais ariko ndibwira nta butumwa tugomba gusimba, reka turabe twumvirize icyo Imana ifise igomba kutubwira. Et s'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, hano hari ikintu kigoye gutahura, nous le laissons nimba kimeze uko jusqu'à que Dieu nous le révèle. turacoroha kugeza aho Imana izokiduhishurira. Dans Matthieu 13, muri Matayo 13 umwami wacu ubwiwe a prononcé une parole. yavuze Cela ijambo est écrit. kandi iryo Il est dit riranditse ici hano dans haravugwa Matthieu muri chapitre Matayo 13 verset 34. murongo wa 33 gushika kuri 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en abacira uwundi mugani. Matthieu 13 verset 34. Matayo 13 mirongo 34. ibyo byose Yesu yabibigishije ishengero mu migani, ntaco yababwira atabaciriye umugani. Nico catumye ibyo ubuvugishwa n'Imana yavuze biboneka ngo teranura akanwa kanje nce imigani, nzovuga ibyahishijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. turazi ko umwami Yesu muri ijya minsi yaravuze, yarashoboye kuvuga ibintu byari byaramaze kubugwa n'abahanuzi kubw'umunsi wiwe byagomba gusohoza kera, kugira ngo ibyo byose yabivuze mu ncamake. maze ku mpera aravuga ati mbega ibyo byose ntibyagomba gusohoza byanditswe mu byagezwe bya Mose no mu mazaburi no mu bahanuzi. Alors que Paul commençait son ministère, Luka 24. igihe Paulo yatangura ubukozi bwiwe mu Baefeso arandika, kumbure naho ayo majambo turaza kuyasoma dans Éphésiens, mu Baefeso le chapitre igice 3. Éphésiens chapitre 3. igice cya gatatu. Ici, à partir du verset 4. uhereye ku murongo wa 4 haranditswe, en les lisant, vous pouvez vous représenter namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo. Amen. Il n'a pas été manifesté au fils. Ibyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na Mwemu. Au verset 9 nous lisons, umurongo w'icenda et de turasoma, mettre en lumière le moyen no guserurira hose ububwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa byose, afin de faire connaître le mystère caché. kugira ngo ahishure ibanga ryahishijwe, kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha n'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi, mu buryo budasanzwe. ino mirongo hano iri banga
caché byanyegejwe mu créateur mana de toutes choses. umuremyi w'ibintu byose. Ouvrons ici, turugurura hano verset 9, il a relu Éphésiens umurongo 4, w'icenda, disons dans Actes Apôtres, chapitre 3, turasoma mu byakozwe n'intumwa gatatu, ici la même parole. kandi turasoma irindi jambo nk'iryo nyene mu bihe bya kera. Hano Montre ici les minutes, mais du commencement. kubera ku ntango byakozwe n'intumwa gatatu umurongo wa 21. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. N'ibintu bitari ahantu kumbure umuntu ahabona neza, ariko n'ibintu mu mugabane w'agakiza n'ibijanye no gucungura. Muri ibi naho nyene harimo ukugurura ibimatanije indwi, uguhishura ikintu cyose uhereye kera cyari cyagumye ari kinyegezwa, kugira ngo ico hanyuma gihishurwe muri no misi ya nyuma. Kandi muri no misi ya nyuma turamaze kubyumva mu kanwa k'umuntu yahawe ibango mu gikorwa. Natwe twese muri kuno mugoroba turi hano kandi twemeranya nawe. Imana iravuga kandi ntivugisha abantu benshi, ariko ivugisha akanwa ako iba yashinze, kugira ngo kubwo ijambo ryiwe risamirane ryumvikane. Kenshi turakunda kumva ko amajambo ntaza ku bateoloji, ntaza ku manama y'abakozi mpuzamakungu canke mu nama zikomeye canke ariko ni ku bwantu hemu yera niho ijambo ry'Imana niho riza rivuye ku ntebe yahera cyane rikaza ku bahanuzi, kandi niko nyene n'abahanuzi bari bafise ukuri kuhoraho agize, kuko Imana yaba yavuganye nabo. Kandi turizera yuko ubutumwa bw'igihe ca nyuma, cette parole de Dieu, iryo jambo ry'Imana révélée par ryahishuwe na Mpwemu Yera, naryo ni ijambo ryahishuwe na Mpwemu Yera, niryo ibintu byose ibyari byarabuwe ku bw'iki gihe niho turonkamwo incamake yavyo, kandi byaravuzwe mu buryo buranguye. Mubwo muri butumwa dufise hano, ubwo nariko ndavuga imitima iri mu gasho muri kano kanya, harimo ibintu bigoye, ariko mwene data Branham mu bice bitandukanye ntiyashobora kuvuga n'ubushizi bw'amanga ngo atange ubwiwe. yarashobora kuvuga ngo birashobora kuba bimeze uko, kandi ico ni ikintu c'ububasha bwinshi mu muntu w'Imana ameze akomeye nk'uwo. Mbega ni kangahe, ni bangahe batamagawe n'Imana bafise ubushizi bw'amanga bw'ivyabo, ariko umuntu w'Imana w'ukuri, umuntu w'Imana by'ukuri yanyengeterewe na Mpwemu y'Imana, uwo ijambo ry'Imana ryazako mu bice bitandukanye, aho adashobora kuvuga n'ubushizi bw'amanga n'intakuka, akavuga ati ibintu bimeze neza neza, ibintu yabiretse byuguruye. Ibi byerekana yuko ukuri ibyo bishingirira hahe ukuri no guca bugufi imbere y'Imana. Kandi ndizera yuko natwe twese twagomba gutahura ivyo. Pawulo nawe yari afise Mpwemu w'Imana, nk'uko nyene aravuga muri Korinto wa mbere igice c'indwi, igihe yaravuga ati aha si jewe ndabivuze, ahandi naho akavuga ati Imana yamuhishuye, akavuga ati aha ni Imana umwami, hanyuma akavuga ati oya hasi umwami, ariko jewe nije ndabivuze, n'ibindi nk'ivyo.
véracité des véritables hommes de Dieu kw'abantu b'Imana ne vont pas comme ça ntibaza gutyo gusa ngo avoir des prétentions, mais les choses vraiment ont été ariko révélées par ibintu Dieu. bahishuwe n'Imana babitanga nk'uko babibyakiriye bishuwe n'Imana, ibindi nabyo bakabigumiza byuguruye, maze Imana ubwayo mu gihe gikwiriye igaca itanga la compréhension correcte, gutahura neza la révélation, kubwo guhishurirwa ibyo bintu na Mpwemu Yera. Ntimwibagire le message de la fin des ubutumwa temps bw'ibihe by'iherezo est la dernière parole de Dieu. niryo jambo ry'Imana rya nyuma, Et la parole de Dieu kandi ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana ry'umuhate, est l'absolu pour ni tous ceux qui ntakuka veulent se tenir devant Dieu. ku bantu bose bagomba guhagarara Et imbere personne y'Imana, ne kandi peut plus nta wundi muntu se n'umwe permettre de ashobora marcher à côté et gusubira dire, moi, je kwiha suis uburenganzira bwo guca iruhande ngo agire ibindi byiyumviro. n'est pas intéressé Imana ntabwo irazwa ishinga n'ibyiyumviro byawe cyangwa ibyiyumviro by'iwanjye. Ntitwategerezwa être intéressé de notre opinion ou bien des opinions des autres. kurongorwa n'ibyiyumviro byacu cyangwa iby'abandi, ariko gusa twagomba kugira inyota mu mutima wacu Dieu a à nous dire. w'icyo Imana igomba kumva, icyo Imana igomba kutubwira. Kandi rero ngaho Que notre birakwiriye yuko ubugingo bwacu bugomba kuba bumwe n'Imana, en accord avec Dieu. bugahuza neza n'Imana kugira ngo bushobore kwakira ibyo kurya by'impwemu no guhishurirwa. Ndasoma hano ku rupapuro rwa gatandatu mu gifaransa ni 5 amajepfo harimo imirongo ya Yuda na Petero 2 4 5 na niyo mirongo izwi, imirongo izwi yasomwe bwa Petero wa mbere 3:18. Hano Maintenant, voyons. reka rero ubu turabe En français. ku rupapuro rwa Ceux qui sont en 5 prison. iyo mitima ibohewe ikuzimu, ubugingo bw'umuntu Son corps si wo mubiri wiwe, et l'âme est quelque chose kandi ubugingo qui a la nature de ni l'esprit. ikintu gifise kamere y'ubugingo nye y'imwemu. Iyo Imana ivuga ngo wapfuye, ibyanditswe iyo Imana ivuze ngo wapfuye, L'écriture nous dit icyanditswe kitubwira gifoboye yuko tuba twapfuye kandi ubuzima bwacu caché buhishijwe mu Mana Jésus-Christ. ku bwa Yesu Kristo, Scellé bushyizwe ku kimenyetso indani muri we ku bwa Mpwemu Yera. ici Hano dans cette citation. muri uno murongo harimo imirongo ibiri ya Bibiliya ivuzwe mu ncamake. Umwe C'est dans Colossiens 3. ni muri Kolosayi 3 umurongo wa mbere gushika ku wa 4, Et l'autre c'est dans Éphésiens. uwundi ni wo mu ba Efeso 4 umurongo wa 30. Dans Colossiens, mu b'Ikolosayi Pawulo aravuga ati que notre vie ubugingo bwacu est cachée en Dieu. buhishijwe mu Mana Et muri il dit Kristo. que si Aravuga ati quand Christ, ni notre vie, Kristo alors quand Christ sera we bugingo bwacu manifesté dans nous, niyerekanwa et quand Christ notre vie sera mu manifesté, buzima, nous serons natwe avec lui ensemble. natwe tuzoca twerekanwa nawe hamwe mu bwiza. Ibi nibyo ari byo, Pas seulement si d'un gusa enseignement inyigisho pour l'intellect, kubwo ubwenge bw'umuntu, ariko d'une parole puissante ni ijambo ry'ububasha bw'Imana qui change notre irihindura ubugingo bwacu, nous transformer rigashobora kuduhindura tukaba abantu basha kubw'ubushobozi bwa Mpwemu n'ubushobozi bw'amaraso. Ubuzima bwacu par Christ ku bwa est Kristo caché en Dieu, buhishijwe mu Mana, scellé bushizwe ku kimenyetso là par le Saint-Esprit. na En Mpwemu lui. Yera Ici, il muri dit, we. Hano haravuga ce n'est pas votre corps, si umubiri wanyu wapfuye, la page 6 en haut, ku rupapuro ni rwa votre 6, esprit. canke impwemu yawe, C'est la nature de votre ariko ni esprit qui est mort. akamere k'impwemu yanyu kapfuye. Voyez, la Murabona nature akameremere nibwo bugingo, akameremere k'ubugingo bwawe Imana Si vous êtes ni né de Imana. nouveau, Nimba waravutse ubwa kabiri,
Si ce n'est pas le cas, atari uko biri elle est du monde. akamere kawe n'ak'isi. Nous savons turazi que notre Seigneur, ko dans umwami l'évangile de wacu Jean, mu butumwa bwiza bwa chapitre yohana 3 yaravuga ati ce qui est né de la chair icyabyawe n'umubiri n'umubiri et la chair et le kandi sang ne umubiri peuvent pas n'amaraso hériter ntibishobora le royaume de kuragwa ubwami bw'Imana, Mais ariko ce qui est né de icyabyawe na l'esprit muhemu ni muhemu. Amen. et nous croyons kandi turizera à yuko l'engendrement par le Saint-Esprit, à la hari nouvelle naissance par ukuvuka parole et par l'Esprit. kubwa muhemu kubw'ijambo ry'Imana, Notre âme kandi est changée ubugingo bwacu buca buhinduka bukaronka ubugingo bushasha qui vient en nous. ubuza Le muri frère Branham twebwe. dit ici, mwene data Branham aravuga hano ce n'était pas votre corps qui est mort, ntabwo ari umubiri wanyu wapfuye canke imwemu, c'est la ariko nature ni de votre akameremere esprit, k'imwemu yanyu niko kapfuye, la nature qui est l'âme. akamere ari bwo Et bugingo. ici nous venons, Aha rero tuza kuri kino gice naco, ce qui est encore vu visiblement terresтрement, iki kiboneka mu buryo bw'umubiri à ntikirahinduka l'extérieur. umuntu wacu Mais ce w'inyuma, qui est dans notre ariko âme ikiri mu bugingo bwacu est changé, kigomba transformé, renouvelé. guhinduka kikaba ikintu gisha. Et toujours de nouveau, je l'ai dit, kandi ukundi kose nama ndabivuga, si notre nimba âme ubugingo n'est bwacu pas encore changé, ubugingo bwacu transformé, c'est en butarahindurwa vain que nous attendons la transformation, le changement de notre corps. turindiriye ubusa uguhindurwa kw'imibiri yacu, Que la transformation de uguhindurwa ceux kw'abana qui sont en Christ kw'abari muri aura lieu. Kristo, Ça, igihe nous savons tous. ibyo bitwazi twese ko bizoba, kuko ukuri ku ijambo ry'Imana ribivuga muri Korinto ba mbere 15 Et aussi dans kandi no 1 muri Tesalonika ba mbere igice ca 4 que nous serons changés, mais ko la tuzohindurwa, transformation de notre ariko corps peut seulement avoir uguhindurwa lieu kw'imibiri yacu si la kuzoba transformation gusa de l'âme a eu lieu. nimba Le twarahindutse mu changement de l'âme a eu lieu. bugingo. Et je kandi pense que sous la ndizera ndibaza yuko ubu tel que ubu Dieu, butumwa bwiza bw'ububasha kuva kera nk'uko Imana yabiduhaye kubishurirwa ku ijambo ry'ubuvugishwa, ibi rero Imana yagomba kubigiramwo amahirwe yo kurema muri wowe na jewe ubugingo busha kubwo ubuntu bwayo, hakaba guhinduka, hakaba kuvuka, hakaba kuba umuntu musha mu buzima bwawe no mu buzima que bwanjye. nous puissions vraiment dire Mu by'ukuri dushobore les choses kuvuga anciennes ko ibintu sont bya passées. kera byarenganye, Toutes tugihe choses ngibi sont devenues ibintu nouvelles. byose byabaye Et bishaje. si Paul, kandi nimba Pawulo dans 2 Corinthiens mu 5, Bikorinto ba 17, dit, kabiri gatanu murongo wa 10 il na est gatanu avuga ati une nouvelle nimba création. umuntu ari muri Kristo aba abaye icyaremwe gisha, ibintu bya kera biba byarenganye, ngo ibintu byose byabaye bishasha. un renouvellement, une haba transformation uguhinduka, ukuba umuntu musha bigomba kuba kubw'ukuvuka bwa kabiri mu buzima bwawe no mu buzima bwawe. doit avoir eu Ibyo lieu. bigomba Ensuite, kubaho. Hanyuma ce qui commence ikintu cyose kiba cyatanguye kigira iherezo. 6 en haut. Ni mu rupapuro rwa 6. Nicyo gituma uburyo bumwe bwonyine kuri mwebwe bwo kuronka ubugingo budashira ni ukuronka ubugingo n'a jamais butigeze eu de commencement. bugira intango. Ubuzima bwanyu bwaratanguye À votre naissance. igihe mwavuka. Ça, c'est notre vie terrestre. Ubwo nibwo buzima bwacu bwo ku isi, Cela a un commencement. niko Mais byatanguye. la vie Ariko spirituelle divine, ubuzima bw'Imana bw'imhemu nous avons reçu ubwo de Dieu. twakiriye duhawe Elle n'Imana, n'a jamais commencé. ubwo ntibwigeze bugira intango, ntibuzigera bugira n'iherezo, n'ubugingo budashira. Nicyo gituma natwe n'umutima wacu wose dushitse amashimwe. Hanyuma aravuga Au commencement, ku ntango Imana yari izi ingene umuntu azomera, il créa la terre, yaremye isi toutes sortes d'animaux, n'ibintu byose des by'ibikoko, plus simples, uhereye ku duto gushika kuri bininiya. fut kandi l'homme. umuntu igikoko cya nyuma yabaye umuntu. Le premier homme fut créé, c'était un homme umuntu wa mbere yararemwe yari umuntu muhemu asa n'Imana, iyo Mana nayo ari muhemu. il est esprit, et ceux qui l'adorent kandi abayisenga bayigomba kuyisenga mu muhemu no mu kuri. Amen.
Et ta parole est la kandi vérité. ijambo ryawe ni ukuri Nous l'adorons en esprit turagusenga mu et mpemu dans la vérité. no mu kuri. Il est un être esprit. Imana ni mpemu. begreifen wir alle, Ça, nous comprenons tous Ibyo twese turabitahura que Adam, ko Adamu Schöpfung Dans- Gottes in der Geist nous savons aussi que l'homme, turazi ko n'umuntu Adam, dans sa forme originelle, nach mu mbere yiwe ya mbere yararemwe der Herr sie hatte, dans un corps spirituel, mu mubiri la w'imhemu résurrection, wo tuzoronka inyuma yo kuzamurwa nk'uko umwami yawuronse l'homme, amaze kuzamurwa amaze kuzuka. Turazi yuko umuntu yaraguye agwa mu mubiri wiwe, nico gituma umwami kommen yagomba kumanuka akava mu mubiri we w'imhemu akambara umubiri w'inyama n'amaraso et pour pouvoir mourir pour asa nous, n'umuntu kugira ngo ashobore kudupfira, kugira ngo dushobore gucungurwa délivrer. Ensuite, tubohoke. Hanyuma haravugwa den Erdboden zu bestellen. Da formte Gott den Menschen aus dem Staub. ensuite, il prit de son côté. Hier sehen hanyuma Ici, nous voyons que mu rubavu rwiwe hano turabona neza neza den 1. Mose 1 und den 1. Mose au 2. commencement, Ku Dieu ntango, savait comment cela. Imana yari izi ingene umuntu azomera. d'animaux. yaremye Et nous voyons comment ça s'est passé. Comment c'était yaremye Genèse 1, ibikoko dans Genèse kuva 1, ku gatoyi gushika ku montré turabibona mu itanguriro igice cya mbere n'icya kabiri ukurema kwa mbere kwabereye mu mubiri w'imhemu, maze wa kabiri icari ic'imhemu cyaciye gishigwa muri kino kihuzu c'inyama n'amaraso. Mu ruhande rumwe mwene data Branham avuga ibintu bimeze nk'ibitweza, ahandi akavuga ikintu cy'ukuri, akavuga ati umwe wese arashobora kubitahura. Turibaza yuko Doch denkt nur, was être quelque chose, mais ein Klumpen Schmutz. rappelez-vous bien ceci. Que nous nimwibuke mbega turi iki sommes de terre. twebwe turi ikinonko ngo uri ivu uzosubira mu ivu. Iyo mubona umugabo Marcher dans la rue, agenda mu ibarabara yibaza ngo hari ikintu ari ico, a un peu d'instruction. kuko yo bafise yarize udushuri dukeyi, muce mwibuka yuko ata kindi kintu na kimwe kiretse ko de l'Indiana. ari ikinonko co muri Indiana. Et il retourne d'où il est venu. Ihr seid Azosubira iyo yavuye nta kintu. Donc en fait, Mu by'ukuri allzu vous besonders. n'êtes rien de particulier. nta Vous kintu voyez? na kimwe uri ico kidasanzwe. Murabona So Vous voyez? es murabona C'est votre condition. Seele, ico niko ni kuri. die Seele, Mais cette âme, Ariko ubwo bugingo mais cette âme nivyo, qui est là, ubwo bugingo buri hari indani muri wewe, indani ubwo bugingo aho ni Imana ikorera. Umuntu w'inyuma ibyo turabivuga lors des enterrements, iyo tugiye guhamba que la poussière retourne à la ngo poussière. umukungu gusubira mu Mais mukungu. cette écriture, Ariko ibyanditswe byera biravuga ngo Dieu Imana a soufflé dans l'homme. yahumetse mu muntu impemu y'ubugingo, maze umuntu acaba ubugingo buzima, Un corps vivant, atari un esprit vivant, umubiri muzima canke âme vivante. oya ubugingo buzima. Turabona yuko mwene data Branham hano arashimika ku bugingo bw'umuntu, Car la vie, kuko n'est-ce ubuzima pas, est dans l'âme, buri mu et dans le sang. bugingo Donc, mu maraso. Rero l'âme, ubu bugingo muri wewe, cette âme-là, muri ubwo que bugingo Dieu niho Imana ikorera. erreichen kann. Si Dass la das page 7 au milieu, Ku rupapuro si peut rw'indwi hagati, faire en sorte que la nature Imana ishoboye gukora gusa ku buryo akamere k'iyo muhemu koba kumvikana n'Imana. Ka kamere ka kera karapfa, akamere k'isi n'urukundo rw'isi birapfa, et toutes les choses du monde, ibintu byose by'isi bica bipfa, kuko si vous aimez le monde, nimwakunda isi les choses, canke ibintu byo mu isi, l'amour de urukundo Dieu, rw'Imana ntabwo ruba ruri muri mwebwe. und wir wissen, et nous savons Turazi comment que notre Seigneur l'a dit, ingene umwami wacu yabivuze, zwei personne, nta muntu n'umwe ashobora gukorera abami babiri. nous sommes Rimwe un ou un autre. uzokorera umwami uyu cyangwa ugakorera uwundi Et mwami. il y a des hommes sur Kandi hariho terre abantu hano ku isi qui sont
déterminés pour le royaume de Dieu, bagenewe ubwami bw'Imana, déterminés à abagenewe écouter la parole de Dieu kumva ijambo ry'Imana et Jesus Christus à croire à no l'évangile de Jésus, kwizera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Baragenywe recevoir le ngo pardon bakire imbabazi, bavuke ubwa kabiri pour une espérance vivante. kubw'ibyizigiro Et bizima. ils sont déterminés à Kandi remplir cet esprit, bagenewe kuzuzwa mpemu yera l'amour de Dieu. ngo buzure urukundo rw'Imana. Hamwe n'ibyo ngo haravuga ngo umuntu agomba kuvuka ubwa kabiri. C'est pourquoi Nico gituma ako kamere ako kagomba gupfa ubwa mbere, maze akamere k'Imana kaze kuba muri mwebwe, kace kaza kace kaba muri mwebwe. Dieu est Imana seul, niyo yonyene n'est jamais le commencement. itigeze igira intango kandi itazokwigera igira iherezo. Bien compréhensible. Biratahuritse neza. Notre vieil homme. Umuntu wacu wa kera, En fait, ce que nous sommes, byari byo byose icyo turi kigomba gupfa pour que kugira ngo Dieu Imana ishobore kurema ikintu gishasha, ikintu c'Imana, ubugingo budashira muri twebwe. c'est pour cette raison que nous écoutons sa parole. Nico gituma twumviriza ijambo ryiwe, atari gusa kugira ngo hanyuma tuvuge ngo ho bwari ubutumwa bwiza bushoboye ngo byari byiza. Oya, ijambo ry'Imana rigomba gutangura gukora ikintu kiboneka, ni ukuvuga Elle a été déterminée. Ico ijambo ryaje gukora, ico ryatumwe gukora ntirishobora gusubira ku Mana rigaragara ataco rikoze. Ubutumwa bw'Imana bw'ibihe bya nyuma nabwo nyene nico kimwe, n'ivy'Imana yahishuye byose ntibizoshobora kumusubirako bigaragara. Ça va reprendre, ça va revenir. Bizosubira inyuma bijanye abo bose bagenewe kuvyumva no kuvyizera no kuvyakira, kandi bazozamurwa hamwe n'ivyo byose n'ijambo, kubwo ijambo iryamanutse rivuye mu ijuru, kandi iryo mu gihe cacu ryahishuwe. Uko niko n'iryo jambo tuzozamurwa, ntirizogenda tutari kumwe, ntirizosubira inyuma ku ntebe y'Imana aho ryasohotse. Birakwiye yuko uriya munsi rizodutwara, kuko devenons un avec la parole. Tuba umwe n'ijambo, kuko mwene data Branham bivuga, devenons une épouse parole. Tuba ijambo mugeni, tuba umugeni ijambo. Gens qui sont plus à l'extérieur du royaume, abantu bari hanze y'ubwami, à l'intérieur du royaume de Dieu. Abari indani y'ubwami bw'Imana. Hano kandi aravuga. Ainsi donc vous voyez, rero murabona nous a donné une yaduhaye il a pris l'homme. uruhagararo rw'abagenzi, yafashe umuntu wo ku isi afatana mpwemu ihoraho abishyira hamwe. Imana yakoze ikintu gisa nawe, kuko nawe yabaye umuntu, aba Yesu Kristo yari Imana, Imana nayo yari muri Kristo, yabaye muri we, iba muri we, yiyuzuza n'isi. Kandi kubw'uwo muntu atunganye, umuntu wese muri twebwe adatunganye ariko yizeye Imana kandi akaba yarakiriye ibyo, aba ikintu gitunganye muri we, ashikira ugutungana. Ubwo n'ubutumwa bwiza, ubu nibwo butumwa bw'umunezero no kubohoka. Chacun de nous est imparfait. Umwe wese muri twebwe ntatunganye, kandi muri we nous parvenons turashikira ubutungane. Iyo twibuka mu Baheburayo 10:14 havuga ngo kubwo ikimazi cy'umubiri wiwe, ikimazi kimwe yatwaye rimwe gusa, yejeje abantu bose bemera kwezwa, yarabuhagiye babagahora. Icyo ni igikorwa cy'Imana. Murazi neza neza nk'uko maze kubivuga, hariho maze kubivuga kenshi ku mishatsi y'abantu bamwe bariko barapfa,
baba bizeye imyaka myinshi bagakora bakagerageza gukora agakiza kabo ubuzima bwabo bwose bakagomba kwihindura imyaka myinshi ku gitanda rero cy'urupfu akavuga ati ndafise ubwoba bwo gupfa aho rero ni ikintu kibabaje cyane ndibaza yuko umuhemu w'Imana ashingira intahe muhemu wacu yuko turi abana b'Imana kuko twizera izina ryiwe mu izina riri hejuru y'amazina yose mu izina ryahawe kubw'agakiza kandi kubwo kubohora kandi ubwo bushizi bw'Imana burarengana hakurya y'igitanda cy'urupfu bukarengana hakurya y'ukuzimu hakurya y'ibintu byose bugashika mu bwiza bw'Imana. Hano turafise kuko twabisomye twarose ubugingo budashira butigeze bubona intango kandi butazigera bubona impera kuko dufise ubwo bushizi bw'amanga mu mitima yacu. Hanyuma aravuga ati nicyo gituma tubatizwa mu izina ryiwe kugira ngo tube umwe nawe dushushanywe mu rupfu rwiwe kandi dushushanywe nawe no kuzuka kwiwe kugira ngo dushobore gusa nawe maze tuzuranywe nawe tushingire intahe isi ko dufise ubugingo bushasha kandi yuko wa muntu wa kera yapfuye twahambye ka kamere ka kera kandi ibyo nabyo hano turashobora kubisoma mu Baroma 6 umurongo wa 4 ko ari kubw'umubatizo duhambanwa na Kristo kugira ngo kumwe nawe kubwiwe dushobore kugenda turi abantu bashasha. Ndizera yuko Imana irimwo irakora de produire une œuvre de la rédemption kogwa ibwira mu mitima yacu cyo gucungurwa ngo igishire ku musozo nk'uko yagomba kubikora igihe umwami wacu umucunguzi yapfira ku musaraba igorogota. Ugucungurwa uko ntugikeneye gufasha Imana ariko ugucungurwa tugiramwo umwimenyerezo kugaragara muri twebwe gushobora kuba ikintu gifadika ugucungurwa muri wowe na jewe. Hanyuma aravuga ako kamere ka mbere kararenganywe ubu dufise kamere kiwe aba muri twebwe afise ubuzima bwe muri twebwe ntitugikora ibyo tugomba ariko dukora ibyo agomba ntituciyumvira ibyiyumviro by'iwacu n'ibyiyumviro ibyiyumviro byari muri Kristo ubu biri mu wizera wese. Ibyiyumviro byari muri Kristo biri mu wizera wese. Hano igice ntikirahera mugabo araruhutse intahe kandi ugutangaza amajambo akomeye. Les pensées, les sentiments qui étaient en Christ. Ibyumviro byari muri Kristo est en chaque croyant. biri mu mwizera wese. Et là, nous pourrions aller aho rero twoshobora kugenda mu cete cy'Abakolosayi Paulo arandika mu Bafilipi 2 aho ngo ibyumviro byari muri Kristo bibe muri mwebwe. Et ici hano wowe nanje turabwirwa ngo ibyumviro byari muri Kristo biri mu wizera wese. Qui est alors croyant? Ninde mbega sommes-nous turi giki turabizera? Si les pensées, les sentiments nimba ibyumviro bya Kristo Yesu ubuzima bwiwe akamere kiwe mpemu wiwe si avec tout ce qu'il nimba nibyo yarari byose abaye akabiba mu mutima wawe n'umutima wanje ubugingo bwacu bukaba bwarahindutse bwarahindutse ubuzima bushasha budashira buri muri twebwe maze ibyumviro bya Yesu Kristo bikaba biri mu wizera wese. Aha byanditswe nk'ikintu gifadika atari akabaza canke ugutangaza ariko mbega turizeye ijambo ry'Imana n'umutima wacu wose nubwo hoba hariho
bitunanira nubwo hoba ibintu byo gushikira n'ibyoshikira turagomba ko mu kwizera duha ukuri Imana tuvuge tuti mwami ico wavuze nico ukuri ibihe bidashira kandi turahagaze ku ijambo ryawe turagusabye mwami ushobore gufata iri jambo urigira ubuzima mu buzima bwacu uko n'ukwizera niko gufatira Imana ku ijambo ryawe hanyuma turi ku makanda neza y'Aburahamu ataravye kubiboneka ariko yaravye ku bintu bitaboneka nk'uko yari yamaze kubibona yari afise isezerano kandi iryo sezerano ry'Imana yararitwaye mbega natwe nta masezerano dufise oya turi abana b'amasezerano y'Imana turizera amasezerano y'Imana muri kino gihe turizera yuko ari ijambo rya nyuma ry'Imana. Cette déclaration aujourd'hui ce matin ou bien aujourd'hui m'a très touché. Iri jambo no murusi rya nkoze ko cyane mu gitondo. Le dernier message de Dieu. Ubutumwa bwa nyuma bw'Imana bufise umuhate. Obligé pour tous. Butege ko ari wowe wese dutegerezwa kwizera n'umutima wacu wose buno butumwa atari ego canke oya iyo nimba twora ubwacu tukaraba tuti mbega ibyo bizoshoboka gute ko bibigifadika tugomba kuvuga nka Mariya ngo ndumushumba w'umwami bimbere nk'uko wabivuze de nous-mêmes ubwacu ntacyo twoshobora gukwifasha ariko naho rero hacakoreka ikintu nitwizera ijambo ry'isezerano maze mu kwizera tukarivuga tuti mwami nibimbere nk'uko wabivuze aho rero hacashika ko mpemu yera acaza kuri twebwe ububasha bwo mu ijuru bukadutera igitutu maze ikizovuka muri twebwe azoba ari mpemu yera azoba ari akambere k'Imana ubuzima bwa Yesu Kristo muri wewe no muri jewe. Ensuite il est dit, hanyuma haravugwa c'est là qu'il y a l'âme. Aho niho hari ubugingo ivyo nivyo tuvuga. Page 7 en bas. C'est cette partie à laquelle je pense. Ni kwico gice rero ndiko ndiyumvira ubu. Qui est en nous. Ikiri muri twebwe. L'âme. Ubugingo. Iyo twibuka twibaza il y a beaucoup de choses qui se passent. Hari ibintu byinshi bikoreka ibintu byinshi bishika tukibaza tuti mbe kubera iki bishika nous demandons et nous demandons aux autres tukibaza tukabaza n'abandi si nous sommes des chrétiens nimba turi abakristo tout concourra ibintu byose bizoba byiza tuzobona inyuma y'ibihe bitoko ibintu byose biba byiza iki naco ni kindi kintu qui peut pas passer à côté d'un croyant. Kidashobora guca iruhande y'uwizera. Ndibaza nawe ukibaza twese tukibaza tuti mbega kubera iki pourquoi nous avons beaucoup de pourquoi tukweke dufise kubera iki ibibazo ariko inyuma y'igihe gito le verset de Romains 8 verset 28 hano mu Baroma 8:28 ngo abe Imana ikunda byose bihura kugirira neza. Nous demandons aux autres. Tukibaza tukabaza abandi ngo ibi byashitse kubera iki. Nous demandons pourquoi est-ce que ça arrive. Tukabaza tuti kubera iki byashitse. Nous demandons les autres. Tukibaza tukabaza n'abandi. Quel sens cela a? Mbega ibyo birasobanura iki? Que ces gens répondent ou pas. Abantu bishure canke bareke kwishura. Ico tukeneye ni inyishu y'Imana kandi inyishu y'Imana ihabwa abayikunda. Ngo ibintu byose biba byiza kubayikunda ni ukuvuga ba bandi bahamagagwa nk'uko yabigabiye ntibirahera kuko abo yamenye kera yarabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wacu kugira ngo abe imfura muri bene se benshi abo yatoranije 28 29 30 tugomba gutahura yuko nitwizera ugutoranywa kw'Imana hamwe no guhamagagwa ko twahamagawe n'Imana ikuzimu hashake harakara Imana ikirakora ikintu mu buzima bwacu kumbure ça nous est caché kiraduhishije
turashobora kuraba inyuma tukavuga ngo nitwa mana ingene wagize ubuntu bwinshi sinatahuye ariko wagize neza izina ryawe rishimwe rishirwe hejuru ijambo ry'Imana ibihe byose rigomba kuba ari ukuri tugomba kumenyera ibi ndabibwira jewe ndabyizera uko nyine ubwa mbere na mbere kandi ndabivuga ngo mu kwizera tugomba kuvuga ururimi rw'Imana ntituvuge ururimi rw'abantu mu kutizera mu bintu by'imhemu by'Imana tugomba kuvuga imvugo yo kwizera y'Imana imvugo y'Imana Paulo yaravuga ati ndizera nicyo gituma mvuga amen. C'est facile parfois de dire birashobora kuba byoroshe kubivuga ariko iyo haje ikigeragezo ntibisubira kuba byoroshe ariko biguma ari ukuri ni uko Imana ari umwizigirwa kandi ifise imigambi izoyisohoza imigambi yayo izoyisohoza. Aravuga kandi ngo mwaramaze kubibona nk'abakristo bose twe turibaza tuti mbega ni kubera iki twakoze ibi. On peut se poser la question et qui donnera 1000 fois une réponse. De ne rien demander. Et je devais aujourd'hui qui a dit au Seigneur je suis pas digne que vienne sous mon toit. Niwe canke n'uwundi muntu byari byose mu mutima nous sommes convaincus et nous invitons le Seigneur dufise ubushizi bw'amanga tugatumira umwami ariko twebwe uko twiraba uko twibona turavuga tuti mwami ntibishoboka yuko woza mu rusago rwanjye cyo kimwe nk'uko tubivuga n'iminwa yacu ntibishoboka yuko woza mu rusago rwanjye n'umutima wacu wose tuba twifuza yuko aza mu rusago rwacu kandi byarabikora kuko arazi uko dukozwe tudashobora kwifasha nicyo gituma ubufasha bwiwe aribwo tugendako by'ukuri n'umukiza ku bakeneye gukizwa ku bakeneye gukizwa no gufashwa n'umukiza kandi n'umufasha kuko mwene data Branham yabivuga hari abantu benshi uno munsi bibwira ngo barakijijwe ejo bakazimira ntibamenye ngo ryari bakijijwe na ryari bazimiye. Tugomba gutahura rimwe burundu ko Imana itadukiza uno munsi ngo ejo tuzimire yamaze kudukiza imbere y'uko isi n'ijuru bibaho yatugeneye agakiza n'ubugingo budashira kandi twakiriye ubugingo budashira mu bwo kwizera Yesu Kristo umwami wacu kubw'ubuntu bw'Imana. Hanyuma haravugwa hano kera igihe natangura gusoma Bibiliya naribaje nti kubera iki Imana yaretse Aburahamu ujya muntu ahambaye akavuga yuko Sara atari umugore wiwe. Kubera iki yabiretse maze igihe yari karabesha ariko arakora ibintu nk'ivyo. Kubera iki yaretse akava mu isi y'isezerano kandi yari yarabwiwe ngo ntazobikore. Umuyuda wese avuye mu isi yiwe y'isezerano aba yaguye kuko Imana yari yabahaye iryo si ibasezerana ko bazohagumaho batazovayo. Ku rupapuro rw'umunani hejuru murashobora kwisomera mwese ibya Aburahamu. Natwe ntidukeneye kuguma ku byanditswe ahantu runaka ariko yaba kuruhuka kw'iwawe canke kw'iwanje kubaye kuruhuka mu buzima bwacu ariko
ni ibyo ntitubikeneye. Inzira pour y marcher sans niyo umuntu agomba kugenderamo ataruhuka. Imana yadushyize ku nzira nshyashya, kandi kuri iyo nzira mu kwizera tugomba kuyigumamo tugatera imbere. Hano rero aravuga ati biragoye gutahura ku rupapuro rw'umunani hagati, ariko iyo bitamera uko ntitwomenye icyo ari cy'ubuntu. Nagomba kubandanya gusoma, ahubwo sinagomba kubandanya gusoma ndabishaka. Hano kure ku rupapuro rwa 15 epfo aravuga ati narose ukwerekwa kw'aho hantu habiri ku bw'ubuntu bw'Imana. Urupapuro rwa 15 amajepfo. Ndabivuze ibi kugira ngo sindogote, ariko nimba atari byo Imana ingirira imbabazi. Ndizera yuko nagiye aho hantu habiri nabonye abantu bacunguwe bahezagiwe, nabonye n'abantu bazimiye ahantu bari bari. Nicyo gituma uno munsi mpagaze imbere yanyu nka mwene so kugira ngo ndabagabishe muhunge iyo nzira imanuka ija hari yepfo. Mwigere mufata iyo nzira, murabizi. Ndafise iyo myimenyerezo ibiri. Mwene data Branham mu buto bwiwe bari bamurashe mu maguru yiwe abiri. Umugenzi wiwe yarafise inkoho, yabikoze abigomba, yararashe, maze bamaze kumutera anestesi ntiyashoboye kwikangura, acamanuka ahantu. Yamanutse ahantu abantu bazimiye, yarahabonye. Aravuga ingene hameze. Twese turazi uko kwerekwa cyangwa umwimenyerezo wa hahandi ngo hakurya y'uruhuzu rw'ibihe. Uwo muntu a dû voir ces deux endroits. Yashoboye kubona aho hantu habiri. Pour ne pas seulement par des paroles, mais d'une expérience personnelle. Kugira ngo ntabivuge mu majambo, ariko afise umwimenyerezo wiwe. Aravuga ati ndababurira nimuhunge iyo nzira imanuka epfo. Umwami nawe muri Matayo 7 yaravuze mu gice c'7 yaravuze ati inzira yaga ni inzira itwara mu bugingo, ni bake bayicamo. Ariko inzira yagutse ni inzira igana imahonero, icamwe n'abantu benshi. Inzira ijana imahonero ijana epfo. Hano aravuga ati murafise ibintu byose mukeneye kugira ngo mugire ubuzima, hanyuma muce muri ya nzira yahezagiwe ijana hejuru, aho abacunguwe bafise amahoro, aho batagishobora gusubira gukora icyaha, batagishobora gusubira kubabara, nta kintu na kimwe kiriyo hariya gisa n'ivyo. Baratunganye. Nabonye ibyo bibanza bibiri, ndazi yuko ari ikintu gikomeye kuvuga, ariko Imana ni umucamanza wanje. Ndizera by'ukuri yuko nabonye ibyo bibanza bibiri. Ndabyizeye. Ntihagire umuntu yoshobora kuba yoca aho hantu hariya harabazimiye. Byobaye byiza bakagucumita imigeto yarunguye n'umuriro, canke bakaguturubika ukuntu kubikoshoboka, ariko ntibyogereranywa n'imibabaro y'abadayimoni iri hariya epfo. Umuhemu w'umuntu ntashobora gutahura ibyo ari byo. Ahantu harabazimiye, nta n'uburyo na bumwe bwo kubisobanura, nta n'ukungene umuntu yoshobora gusobanura ahantu harabahiriwe abacunguwe. N'ahantu heza cyane, hamwe n'ahantu hateye ubwoba cyane, ahandi n'ahantu heza cyane harengeje, bikava ahantu hakaga gashoboka
ukinjira ahantu heza cyane hashoboka. Mbega iri si ijambo ryagomba gukora ku mutima w'umuntu wese. Si quelqu'un devait venir ressusciter des morts, nimba umuntu yoza avuye mu bapfuye akatubwira ingene hameze hariya. Handitswe umwami wacu yaravuze muri Luka 16 ngo barafise Aburahamu n'abavugishwa n'Imana nibabumvirize, nibatabumviriza ntibazoshobora no kumviriza n'umuntu naho yozuka avuye mu bapfuye ngo abashingire intahe. Ninde yoshobora kumva? Umuntu uwo Imana Imana yuguriye umutima. Abantu benshi barumva ubutumwa bwiza n'amatwi yabo y'umubiri, ariko ntibabishire mu kwizera mu bugingo bwabo, ntibemere ngo bakogwe ko n'ijambo ry'Imana mu bwina bw'imitima yabo. Uno munsi Imana iri gukora ku bantu bose, iriko ibaha impano ishobora kubaha nawe akakwemerera akakubwira wewe na twebwe twese ko igorogota igikorwa cyo gucungura cararangutse. Nta muntu n'umwe agikeneye kumanuka epfo ahantu haba abazimiye, ahari imibabaro y'abadayimoni. Hariho incungu, hariho imbabazi, hariho ubuntu muri Yesu Kristo umwami wacu. Mbega kera havuzwe iki n'uwo muntu w'umutunzi Aburahamu ngo nutume umuntu hariya muri bene data babwire yuko ntibahirahire ngo baze hano hantu hari imibabaro. Imana irafise ahantu yateguye mu bwiza, aho nico kibanza c'iwacu, aho ivyo nivyo twagenewe. Umucunguzi wacu yaravuze ngo ndagiye kubategurira ikibanza, nzogaruka ndabatware kumwe nanje. Bakundwa bene data n'abashiki banje, bakundwa bagenzi, ntibikwiye kuba umunyedini, ntibihagije kumva ijambo ry'Imana. Turagomba ko twese hamwe gusaba Imana idushoboze, iduhe ubuntu bwayo mu buryo bw'inkomezi nyinshi, kugira ngo ibintu byose muri twebwe bibe bihindutse, bibe birabaye bishasha. Ubuzima bwacu bufatwe n'Imana, ubugingo bwacu bwuzurwe n'ubushobozi bw'Imana, maze ubuntu bw'Imana dushobore gushika mu buzima bushasha. Nagomba gusubira gusoma hano kuko ibyo navyo birajanye. Ndiko ndasaza, sinzi mbega ndashigaje imyaka ingana gute. Mwebwe mwese muriko muranyumva urupapuro rwa 16 ndamaze kugira imyaka yanje 55. kumbure ko bivanye n'akamere sinshigaje imyaka myinshi yo kubaho. Je ne sais pas sindabizi où ira cet enregistrement. Mbega buno butumwa buzoshika he? Ariko ndavuga iki kuri abo bantu bose bazokumva buno butumwa bwiza kuri kasete canke bazobusoma, ntiwigere ufata ya nzira ya hahantu haje abazimiye. Ntimushobora kwibaza ingene ikuzimu hateye ubwoba. Ico mwokora cose ntimwigere mwibagira yuko, ntimwigere mwibagira ingene aho bakijijwe ari ahantu heza cyane, n'ibintu ijisho ritigeze ribona, ugutwi kutigeze kumva, n'ibintu bitigeze biduga mu mutima w'umuntu. Ibyo ni byo Imana yateguriye abayikunda. Ico gituma niba uriko wumva buno butumwa bwiza, nuhagarike ubanze wihane. Nimba utarakizwa, niwitunganye n'Imana. Ndavuga ibi kubwo umwimenyerezo w'iwanje je ubwanje uwo nagize, nk'uko ndavyizera n'umutima wanje wose.
Wir spüren Nous ressentons den Ernst in turumva sérieux dans cette yuko muri ano majambo akaze kenshi no kwifuje yuko twese twotahura icongereza seiner Stimme pour entendre le son kugira ngo twumve n'amajwi n'ingene ashimika cette déclaration. muri ayo majambo ariko aravuga uruhande rumwe iyo usomye Pas toujours qu'on die Lage des se représente ntushobora kwibaza le ton de la voix de celui qui a parlé, qui a prêché, ijwi mais celui qui ingene rikaze ryo wavuze ariko uwo umuntu azokumva buno butumwa arazi neza ingene consécration est saisie par buno butumwa cette prédication bwazanywe n'ijwi rikaze den Weg des pour montrer aux kugira ngo yereke abantu inzira y'agakiza babwira ati ils ne puissent jamais suivre le chemin ntibashobore qui mène à la perdition. ntibazigere baca muri ya nzira ije kuzimu Que les hommes kenshi ont fait peur on doit faire peur aux gens. baravuga ngo abantu ngo babatera ubwoba iyo bavuga ibintu nk'ibyo ngo bavuga ibintu by'ikuzimu oya nta n'umwe yagomba kugira ubwoba cyangwa gutera ubwoba uwundi ariko ubwoba buzoza ubwabwo n'imibabaro n'uburibwe ndababwira ukuri abantu bose bazokumva seront reconnaissants dans la grâce, bazoshima ubuntu bwiza kuba barashoboye kwemerera umwami ngo akore ku mitima yabo ngo bemere imburi bizere ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bazoshima ku butumwa bwiza babubwiwe nimba hari atakindi kintu cokoreka mbere ntitwokwinjiye no muri kino cigwa c'ubutumwa bwiza vyoje mu nyuma ariko kuko ntahura ibintu tumaze kubona kugeza no munsi birafise ico bisobanura gihambaye murabona mwene data Branham aravuga ati uno munsi ndiko ndavuga ku cigwa ubugingo buri ikuzimu ubu turi ku rupapuro rwa 16 ntaranatangura no kuvuga ya mitima ibohe ikuzimu ariko arabwira wewe nanje tukiriho ariko aradutangungariza ijambo ry'umwami ubutumwa bwiza agakiza n'ubugingo budashira ariko aratubwira ati nimwumve nari naramutse hariya y'epfo nabonye hariya ahantu hari ababazwa kuzimu nabonye ijya mibabaro Imana yaranyemereye ngo nje hariya kugira ngo nze ndababurire kugira ngo ntimuzigere muja hariya hantu epfo harabazi turagomba kwakira ibi n'umutima wacu wose maze dushimire umwami ku bw'ibi ko yatugiriye ubuntu bwinshi kandi urukundo runini cyane yama iminsi yose irukoresha kugira ngo atwikwegerere mbere mu ijambo ryo mu isezerano rya kera par amour je t'ai attiré à moi ngo kubw'urukundo rwanje narakwikwegeye naguhamagaye mu izina ryawe uruwanje turi inyego y'umwami turi ab'umwami yaratanze ikiguzi ku musaraba igorogota kandi kuri we no kuri jewe nta bikiriho byo guharira n'umugwanizi umwami ntiyaje ngo aje guharira n'umugwanizi yaje kugira ngo ankize agukure mu rupfu agukure mu ikuzimu atugirire ubuntu aduha ubugingo budashira turizera ku ntsinzi y'umwami wacu ko ku musaraba igorogota a été accompli. Iyo ntsinzi yabonetse umwami yaravuze ati birarangiye igihuzu ahantu hahera caratabutse ibitandara biterera hejuru maze aha iki ni igikorwa c'agakiza les nôtres et beaucoup d'autres ont été ouverts. Amaso yamwe yarugurutse ayandi arahumishwa ariko n'umutima wacu wose reka dushimire Imana kubw'ivyo ko yatugiriye ayaduhaye amahirwe muri runo rungano ubwo twe tubayemwo kuba twarakiriye ijambo ryiwe de faire la différence
kuba twaratandukanije ijwi ryiwe n'ayandi majwi yose kugira ngo twumve gusa ijambo ryiwe, twumve ijambo ryiwe kandi turyubahe. uno munsi Imana kubwa amaraso y'umwagazi kubw'ijambo ryiwe na muhemu wiwe aragomba ko muri wowe no muri jewe, muri wowe na jewe akora ibintu bihambaye by'ububasha. Aragomba gukora ibintu bihambaye. uno mugoroba aragomba kutubwira ati mwana muto, ijambo ryanje ntirigomba kungaruka kubusa, nariguhaye kandi ijambo ryanje rigomba gusohoza ico naritumye gukora muri abo bose bagize, maze isohoze ukugomba kwanje. Mbega turizera ivyo ko ijambo ry'Imana ari ijambo rirema, ijambo ry'ububasha, ijambo rishoboye. Ce qui est pour nous semble ibyo twe tubona ko bidashoboka. Nous avons affaire au Dieu tout-puissant. Dufise Imana nyine ububasha bwose. La parole a appelé toutes ces choses. Kubwo ijambo ryayo niyo yahamagaye ibintu byose birabaho. Petite chose pour lui. Kuri we n'akantu gatoyi ko wewe na jewe atugira abana b'Imana b'ukuri. Ntimugerageze ubwanyu, ntimuzigera, ariko nimwiyegurire umwami, mvuge muti mwami kora byose muri jewe, korana nanje muri jewe, nukore ibintu byose biguhimbaye. Ndaje uko ndi, sindanabereye yuko uza mu rusago rwanje. Viens sous notre toit, même s'ils ne sont pas dignes. Viens sous notre toit. Uvuga uti, et quand il entre, niyaza niyinjira aravuga ati uno munsi à cette maison, muri ino nzu, aujourd'hui, ati uno munsi le salut, agakiza waronse agakiza k'Imana yacu muri ino nzu. Muvyemere, muvyakire kuno mugoroba mu kiganza c'umwami bwiwe, mu kiganza c'Imana. Umwami azoduhezagirira hamwe. Amen.